narahuye n'ingorane zikomeye cyane. Nta muntu n'umwe yandengana yitwa umugabo atavuze ijambo kuko yabona ukomeze. Ariko icyo shimira Imana, icyo shimira Imana nuko yabanye nanje, nuko yakomeje umutima wanje. Umugabo wanje yaraza bakanseka baravuga ngo mbega wewe, ngo mbega wewe, ngo wewe warubatse, ngo cyangwa ngo waherekeje abubaka. Je nkababwira ngo nukuri je umugabo wanje narubatse, nukuri je umugabo wanje nankubita n'umusi n'umwe, narigera nuga n'umusi n'umwe, narigera babaza umutima wanje. Je narifise bamama wanje batunze n'ukuri, bafise amahera, bafise ibintu nari kugenda nka n'abasaba, ariko sinigeze ndabibwira umutima wanje. Sinigeze ndabiyumvira ngo bamama nta kintu bankoreye, sinigeze ndabiyumvira ngo naco bamfashije. Naravuze ngo Mana uzi ubuzima bwanje, wewe randemye. Reba munde ya mama wanje amezi 9, wari uzi ibibihe ndimwo ko nzobicamo, ni wowe rero uzobinkuramo. Nkasinzira nkajyama mw'ijoro, Imana ikaza kambwira ngo mwana wanje nzokwambika, nzokwambika n'amahanga yose abimenya, nzokugaburira inzara nkabirindira umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri nkabibura. Yesu Mana warakoze, ndagushima. Izo umwanya wawe n'igihe cyawe Mana. Ngomba nshinga intahe yo mu buzima bwanje. Nabyaye niteze uwera Jise, nibaza ko mumuzi. Haleluya. Cyo gituma mubona nakuye n'isaha, bw'ico gihe nta saha nari kuronka. Ariko Imana ni nziza, irahindura ibintu mu izina rya Yesu. Amen. Nagomba nshinga intahe, tubanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 100 kuva ku murongo wa mbere gushitsa kuri 5, aho yama ari umwizigirwa. Iryo ni ijambo ry'Imana two kwishimikiza muri intahe ku muntu wese ari hano. Jewe narabayeho ndubaka nk'abandi, kandi nubaka n'umusheri wanje nkunda cyane, nawe nkunda cyane. Mugabo Satani we ntabwo aba kure y'urugo rw'abubatse, ahubwo ashishikara kugwegera. Jewe nabayeho mbenga mvuye mu muryango utunze, ariko ngiye kubaka ndaba umukene, kandi umukene adasanzwe, kandi umukene adasanzwe. Ariko Imana yarifise umugambi wanje. Yesu nashimye. Mfise inda ya Jise, niteze uwera, muramuzi, n'umukozi w'Imana. Uyu mwana mpetse n'ukuri Imana izomugira neza, aho biruko. Haleluya. Azogira umugisha ku Mana no ku bantu, ndetse azoronka na mpwemu yera.
kuko niteze uwera wanje ubu ahageze ari mu mugisha kandi ari mu mpwemu yera. Yesu abahezagire cyane. Je nabayonkenye cyane gose, nagomba mu akayira ngaha gatoya, akayira ngaha hari ikintu ngomba gukora. Mwabana muze hano, muze ngaha gutya. Abana mutonde ngaha, mwicare. Yesu ashimwe cyane. Aba ni abana banje rero kuko jiste nari fise ndayiwe cyane namubyaye. Aba ni abana nari ndeze ndetse nari bwabyara abana benshi nk'ubu. Je mbyaye abana 11 kandi Imana yarangiriye neza, namwe murabibona. Jewe naraza kudandaza nkenye cyane. Jewe ngomba ngende ngere hariya. Ubu ni jiste ndamuhetse. Nagenda nk'ibirometero 50. Mvuye kurangura ndamuhetse afise nk'ibiro nk'indwi cyangwa 17. Nivyo nikoreye byo babirenga ibiro nka 20. Yesu ashimwe cyane. Mugabo sinigeze mva ku Mana ngo nkora icyaha, nagumye ku Mana. Jewe naza kurangura ahantu ikintu bita itomati, nkuzuza ikidenga, ngaca mpeka wa mwana wanje. Nararuha cyane gose, nava ahantu kuruhagarika nje ahantu y'umunani mu Cibitoke, murahazi kandi murahumva. Nikoreye n'umwana mu mugongo andusha ibiro. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu twahura bakandaba, ntabona hari birato nambaye, nanabikuye, isaha nayikuye, twose two ku maboko nadukuye, kuko ndaturose vuba mu gihe Imana yangire neza iratuma. Yesu nashimwe. Hari umuntu abona umuntu amerewe neza akavuga ngo ashya mudamu arishimye cyangwa ujya mudamu ameze gute, ntamenye yo yavuye, agapfa kuvuga gusa amajambo atazi yo yavuye. Ariko Imana yanje yarambwira ngo mwana wanje nzokwibagiza iyo mibabaro. Yesu ashimwe. Nzokunezereza wowe gusa ngumeko. Nkagenda je naravande kujya kuvandereza ntemukuzi, nagenda ndavandereza mvuga ati itomati bashaka kugura itomati. Je namambona abantu ngaha mwibarabara mfise nk'amahera, sindabashorere mugonka nkagira umutima w'imbabazi, nkava ngo Mana ahantu nahora ndi metse umwana nkumva amarira arakorotse, nkafata amahera mfise nkakoramo nkamuha. Yesu ashimwe cyane. Metse umwana nduta nkumva ndarushe, nkabwira umuntu uti ntura, akambwira ngo ndagutura ariko sindagukorera kuko yabona biremereye cyane n'uwo mwana muhetse. Hari agiste wanje niteze uwera, hari ibintu nkorera nkumva nyibukije uburyo nari meze mu bihe byanje byo kubaho namuvyaye. Yesu nashimwe. Nari nyenye cyane, nambara impuzu zitabaguritse, sinaraba, naraja mu ibarabara nkatembera nta muntu yambona. Nagenda n'ibirenge hafi nk'imyaka 5 ngenda n'ibirenge. Ejo bundi nahuye n'umuntu arambwira ngo mada nari ngwaye kwino, numva ntagomba kwambara ikirato, ndagenda n'amaguru gatoya. Niko ndagenda n'amaguru, araturabura ngo yo mama pasi kuki wambaye gutyo kandi utambaye ibirato. Ndabwira toyasha ubu urambonye, kiragiye kutambona. Yesu nashimwe. Kiragiye kutambona ngo umbwire ngo kuwambaye gute. Tijerega naragenze igihe ntambara ibirato, ati ubu urambonye Yesu aguhezagire, nkaca nirenganira. Yesu nashimwe. Abagabo barambona bakaraba ubuzima ndimwo, bakaza bakambwira ati Mari wewe twogufasha tugaguha 20,000 kandi muri kiriya gihe 20,000 yari menshi cyane. Washobora kugaburira abana bakarya bagahaga. Nkavuga ati sha
jewe amahera ni mu buryo buke je nashaka dukundana nitwayaguha oya ayo je ntaho nkeneye ngo rabwo buzima urimwo madamu royo shima Yesu nkabwira umuntu uti ntura kambwira ngo ndagutura mugabo sindagukorera nyibaza amahera nza kunguka ese nanga nashobora kuronka igihumbi nkaronka igihumbi kw'ivyo bintu nikoreye urugendo rurerure jewe narakenye kugeza aho umuntu wese asuzugura ndavuye mu isoko ndashize bana gute mwariye mwiriwe mumeze gute none ntimwafunguye jise ndamuhetse mu mugongo inzara iranyishe umugabo ntagira ico yambara umugabo akagenda kamara nk'ukwezi bakaza abantu bakambwira ngo we ngaho warubatse ariko je narubatse none ko umugabo wanje atankubita je mbayeho neza mu mugongo amushira hasi nkaba ngo bana mwihangane akana kamwe murakazi nagakobwa gutya gusa kitwa Kesia kakambwira ngo mama none tujya gute kandi naho wobironka sishobora kujya papa wanje ataje mu mutima wanje urababaye hibaza gute ashoboye kumbira gutyo umwana nanjye azihari kandi amwe ngo naho ndabironka kandi barashonje ntashobora kujya Yesu nashimwe umuntu ava kure bene data nimubone umuntu ava kure hari igihe umuntu abona umuntu akavuga ngo ujya muntu arahiriwe ujya muntu ariyemera tazi umutima winge nameze je nabayeho narakomeretse cyane rwose umutima wanje urushe umutima wanje uremerewe nkavuga ngo mana wewe uriho by'ukuri nimba uriho wo kwemera ko aba bana narindeze abana batari gwanje nari maze kuronka abana batatu gusa havuga ngo mana nimba uriho gute wo kwemera ko ndara ndiko ndose umwana njugumira bwaca havuga ngo reka nsubirayo nkagenda ngiye naragenda nkumva ndarushe kuko naraye ubusa neza umwana arenze biro nagenda avuga ngo mana je ibiki kintu nzokivamo ibintu nzobivamo nkarangura nkagenda avuga ngo mana jewe uyu munsi mbabarire basi ndonka ibihumbi 2 babagabo ntibasokuza era umugabo wanje ntagira icyo afise ngo akime kandi ntigeza nkubita kandi ntigeza ngira uruhuha Yesu warakoze mana ndagushima ntabwo tetereza mana Yesu uriho mana uko harurejo ntuhinduka nkagenda nkashikayo nkahura n'andi ba mama bakambwira ngo mama wo gute ngo mama agiste gute ati ni sawa ngo je waronse angahe avuga ngo je ntaho naronse ngo naronse 1500 ngo yo tembe twarayaronse ngo twaronse 2
acavuga ngo ntaco nandi uno munsi Imana irangirira neza ndaza kuyaronka, ariko mu mutima wanje ukaba warakomeretse nkavuga ngo Mana je ndagusavye uno munsi umugabo wanje umugirire neza yari Mana, muhindurire ubuzima. Harahera nk'amezi abiri hataje muhira, abantu bakanseka Mana, bakanseka bakankindaga. Hari igihe umuntu agukindaga akaza ngo we warubatse se ko twari tuzi ko mama wanyu yari atunze, ko twari tuzi ko papa yari atunze, ko tutova muri uru rugo ngo wigire wisubirireyo, uyu n'umugabo isubirireyo. Bakaza kumbwira, hari amajwi yaza kambwira ngo none gashaho by'ukuri uzoguma gutya, byo bakubwira sibyo. Nkakura umwana wanje mu mugongo, hari agise ndamubwiye ikibazo, urya niteze uwera wanje gise acambwira ngo mama ndakumvise, kuko ndibuka ngene nabwiye Imana ndamuhetse, abwiye Imana ari mu nda yanje, kumva ari mu nda ariko arumva. Iyo ndamubwiye ikibazo cyanje acambwira ngo mama nakumvise nk'ejo, rohi Yesu Mana uriho kubarure cyo ni kuri nuhinduka kubwoko bwawe n'abana bawe Mana, ndagushima kutanereranye. Akambwira ngo mama nakumvise, nkabwira ngo basha uno munsi munshorere, basha uno munsi munshorere. Abangagenda ndaca kwibarabara, havuga ngo ngwino, havuga no munsi ngwino munshorere. Basha no munsi munshorere, no munsi basha munshorere. Yobasha naraye ubusa je umugabo wanje. None umugabo wawe yareye ko twatuzi ko ari umukozi w'Imana? Yabasha ndabasabye munshore mwaye kumbaza ivyo, je nabonye kuko ari umukozi w'Imana yatanze umuhamagaro. Yaragiye arambwira ngo ndagiye madamu, usigana abana n'Imana nanje nzoza. None nuko yambariye, none ntimushaka kunshorera ariko nta mahera dufise. Yobasha uno munsi abana baraye ubusa, n'ubu nabasize baraye ubusa. Jewe nabasize baraye ubusa, munshore basi na make yabasha. Nta mahera dufise. Yoma basha none ngire gute? Tuzogushorereje basi. Yobasha murakoze. Basha murakoze rero muyigira naco. Aho bakabaragiye, urumva ukuntu barambwiye ngo ko mbega umugabo wanje yari umukozi w'Imana gute adashobora kumpa amafaranga, mbega yaroye he? Kumbure umugabo wanje yari gukorera Imana, nanje nasiganye n'abana. Hari igihe umuntu asigana n'abana, abadamu twebwe kazi kacu n'imbere y'Imana nawe kuraba abana twaronse. Abagabo bacu saba kuraba abana, baradufasha mu bihe bikenewe gusa, ariko twege hanini n'abana. Yesu nashimwe. Hakaza umugabo akambwira ngo mbega madamu, vuba twaboneye wewe utembera wikorera ibintu bikunanira bikuremereye, abagabo turiho, gute udashobora kutubwira ngo tube hafi yawe tuguhe amafaranga? Umugabo ku mugore nta bumwe. Jewe kurije numva ari inzozi, nkababwira ngo gute mushoboye kumbwira mu majambo, mwabonye nabuze ico ndya? Yesu nashimwe.
umwe musi umwe araza arambwira ngo sha jewe umunsi nagomba ndaguhe 15,000 uca utura ico kidenga, ariko umwanya wo kugitura duca tujana. Ndamubwira ngo tujane he? Duca tujana ndahakwereka. Ngo mu mutima wanje nuvugize ubwoba, jewe ndahetse umwana afise umwaka n'amezi 6. Ndavuga turajana he? Mfise umwana umwaka n'amezi 6 anjanye he? Ngiye he? Yesu nashima. Ijwi rirambwira ngo mubwire ngo ubusa umwanya wo kujana n'abagabo, n'umwanya wo kurondera abana banje ubuzima barimwo, kugira ngo kumbure umugabo wanje azoze asanga abana banje batampfiriyeko. Abana banje bene data baragwara je nama kwa muganga. Nafata umwana umwe nkaja kwa muganga, bande nkaba urukundo bagira, hari twabana ku ruhande. Hari kera, ubu nta muntu wosigira umwana wawe, umumusigiye wosanga atakiriho. Yesu nashima. Kera waravuga ati umwana wanje umusigaranire ndaza ku mugoroba cyangwa nzoze ejo. Ubu nushaka gufata umwana ngo umwe mugenzi wawe ngo amukubikire, wosanga umwana atakiriho. Yesu nashima. Afata utwana tumwe ndadusigira umugenzi tubana ndagenda. Ubu harahera amezi 2 adahonyoye no muhira, je ndumwe ngaburira abana ndetse nakwiye ngaha mu mara yanje. Nasinzira mwijoro nkabura itiro nkose umwana nkajugumira mwijoro nkavuga ati Mana nshoboza buce. Ariho muramwumva irya ntavuga ngo naca nza kwiba, nabangu no musi nza kudandaza, nkaca mvuga nkarondera mugenzi ati ngwino tujane, nkaca nza kwiba isombe, nkaza kwiba. Hari aho badufata n'igihe twanekanira ati ubona ubuserutse acabwira uwundi. Twe twaravuganye ingene umwe ashobora kuvuga kugira ngo wa wundi nye n'umurima araje, umwe yagiye murima bimenye. Yesu nashima. Uwo munsi nkagenda nkaronka, uwundi munsi nkagenda nkabura. Yesu ashima. Nataha ari umwana yangerageza, nkamubwira umwana wari gacambwira ngo jewe sinariye. Nkamubwira ngo none urajya gute? Ngo je sinariye kandi nawe ntahariye, papa ataje sinjya. Yesu nashima. Nkaja ndamukubita nkarira amarira menshi, nkamukubita nkumva umutima wanje urakomeretse, nkamukubita kandi arashonje. Undashaka kwira ubusa kandi ntabibuze. Avuga ngo no musi shaka kurya, na wa musi narabwiriwe ndaburahara, ubu ndabifise sono nshaka kubwirirwa. Yesu nashimwe. Yesu, hari umuntu yoba ameze nkanje muri ico gihe, ariko yihangane, Imana ikura kure. Reka ejo bazoba batwenga. Nkamubwira ngo urajya kandi utariyenda gukubita akanga. Yarashobora kugumana iminsi 2-3 atari mwana nkabona agomba gupfa amfireko. Nkagenda kurangura, nkasura bukeye umwana nkamubwira ngo ubu ni umwana mukuru, dusenge. Wariye duse? Ntiwariye? Nta n'umuntu yaje muhira anzaniye n'akantu na kamwe. Aho mwiriwe ubusa rirarenga. Ego mwana, no munsi narose 1000 ngiye kugura gafu
kera barandi indagara zijana, kera izi ndagara bagirira igihumbi bazigira nk'ijana, agenda ndose nungutse igihumbi nkacangura isahani y'ifu y'amajana 2 indagara zijana, itomati ndaba naziranguye. Yesu nashimwe, nkaca nshiramo, nkaca ncumba isahani imwe, nkaca mpebera abana. Yesu ashimwe cyane. Umwana mukuru hari gihe abinyibutsa nkarira amarira menshi cyane, nkarira amarira menshi cyane gose. Akavuga ngo mama, ubu wewe uribuka tugenda, urabona uko bazanye amakamera bashaka boye mwijuru bariko barankamera. Kera nta muntu je yazane kamera ngo arankamera. Ankamere wewe ntumone ingene nambaye uku nyene niko nambaye uko nta kuntu mwamboye uko niko naja gusenga n'amaguru yanje ngaya nta kirato nambaye nanagikuye kuko Imana yangiriye ubu ndashoboye kuronka ikirato. Yesu nashimwe. Umugabo amaze kubona umeze ukuyo baragukoresha icyaha, akubwira ibyo yishakiye, kubwo abona ntugire epfo, ntugire ruguru, ntugire imbere, ntugire inyuma. Yesu ashimwe. Twaje hano n'umwana wanje dusenge, tugiye twahitira inyuma mu rubanza. Je nataha ubwa mbere, nta muntu n'umwe je ntanga gutaha kubera uburyo nabameze. Nicara inyuma hariya mwumvirize urubanza nyene rwameze, ubu barampakaze. Nejo bundi barambwiye muhira ahubwo umuryango ngo bantore ngo mbu wa mbere, abagenza ndabahanura muri byose. Yesu ashimwe cyane, kubera babona hari aho navuye naho nshitse. Yesu ashimwe. Ejo umuntu azokubona, nubona nawe uba ubona uri kure, ejo umuntu azokubona byagenze neza, akwiyegereza. Yarasokwegera kandi ariko uramwegera. Yesu nashimwe. Uramwegera umubwire ngo Imana niyo yangiriye neza kandi Imana niyo yampinduriye ibintu. Yesu nashimwe cyane. Jewe nukuri nobona umuntu nsumbya, je sinobona umuntu nsumbya. Abana bakambwira ngo ndaryama, murabona uko utungana, aba ni babiri biwanje, aba nabo ndetse kandi ntakwenga ngo mva ngo Mana umpa abana ndabarere kugira ngo ejo habo hazoba ari heza. Yesu nashimwe. Jewe ico gihe narahuye n'ingorane zikomeye cyane. Nta muntu n'umwe yandengana yitwa umugabo atavuze ijambo kuko yabona ukomeze. Ariko ico shimira Imana, ico shimira Imana nuko yabanye nanje, nuko yakomeje umutima wanje. Umugabo wanje yaraza bakanse baravuga ngo mbega wewe ngo warubatse ngo cyangwa ngo waherekeje abubaka. Je nkababwira ngo nukuri je umugabo wanje narubatse, nukuri je umugabo wanje nakubita n'umusinu, narigera nuga n'umusinu, narigera babaza umutima wanje. Je narifise bamama wanje batunze nukuri, bafise amaye, bafise ibintu nari kugenda nka n'abasaba, ariko sinigeze ndabiyumvira umutima wanje. Sinigeze ndabiyumvira ngo mama nta kintu bankoreye, sinigeze ndabiyumvira ngo naco bamfashije. Naravuze ngo Mana wowe uzi ubuzima bwanje, wewe warandemye undeba mu nda ya mama wanje amezi 9, wari uzi ibihe ndimwo ko nzobicamo, ni wowe rero uzobinkuramo. Nkasinzira nkajyama mu ijoro, Imana ikaza kambwira ngo mwana wanje nzokwambika, nzokwambika n'amahanga yose abimenye, nzokugaburira.
inzara nkabirindira umwaka wa mbere umwaka wa kabiri nkabibura. Yesu Mana warakoze, ndagushima. Izo umwanya wawe n'igihe cyawe Mana. Uwo munsi Imana ikaza ikambwira ngo mwana wanje sinziriye nkabona nk'amadutse n'iyimuzu, nkabona indya nkakujya kwa mabotike, nkabona ibintu byose biruzuye, nikangura nkabibura, abana bakiriga ubusa. Yesu nkabaronderera nkabura Mana, ariko ikambwira ngo iraje igiye kungaburira. ngatura je nta kintu nadandaje, jewe naradandaje amakara, je naradandaje amakara, je naradandaje irengarenga, naradandaje umusoma, je narakaje ibigori, nza kunguka ijana, ndarera abana banje nabyaye barakuze barubatse. Yo Yesu Mana yarakoze, muyamashi Mana yarakoze, basha Mana yarakoze. Hagera ku mugoroba, yo hageze ku mugoroba ngaza numva umuntu aradodoye, nkagira ngo nuwunzanire ikintu, hari uje kungerageza abasha. Mwugurura akambwira ngo nanje kukuraba madamu aho geze, nkamubwira ngo uje kundaba aho ngeze he, ngo ubu nturemera. Tinemera iki? ngo narinje kukuraba ngo tujane umunsi turyamane. Ndaguhamahera wipfuza uve mu bukene, rehera aba bana bagutukuranye, ubagaburire. Uriya mugabo azoza asanga umeze neza, azovuga ko ari byo warondeye. Yo Yesu we warakoze. Yambwira iryo jambo nkumva arankomerekeje nyinjuro zirenga 1000. Nkamubwira ngo Imana ikubabarire kuko utaze icyo uri kuravuga. Yaba uzi uburyo meze cyangwa uburyo ndi, ntiwambariye amajambo, ahubwo Imana igukunda genda. Akanda bagaseka ngo uri kijuju, ngo bandi bagore bose wowe urabasumba, ngo sindabahana n'abayatangana gutya ngo tukabikora. Yesu nashimwe bene data we Mana, muamashimana bene data, Imana igira neza. Jewe ntabwo nigeze mvuga ngo ndiko ndaraba amafaranga niyo ntesha agaciro. Abadamu bariko barata agaciro kubera 5,000, 20,000 Mana. Abadamu bariko baratwara ingozi abandi kubera 20,000. Abakobwa bo n'umugani bari bakwiye kumenya, bariko batwara abagabo b'abandi bakipfuza abagabo b'abandi. Ntabwo byo byigeze bimba ko Mana mukane bwanje. Ndatarise amaboko Mana. Abagabo bariko baronona abana, babicisha inzara, amafaranga bayasesagura mu byaha. Sinigeze nkora icyaha Mana kubwo bukene. Ndagushima Mana ko wangiriye neza. Bene data muyimpera amashi, Imana ni nziza. Umuntu yoba yabaye nkanje, umuntu yoba ameze nkanje iki gihe cyangwa ubu nyene,
ihangane ihangane ntakora icyaha kubw'inzara Mana, ntakora icyaha kubw'inzara, ntakora icyaha kubw'impuzu. Je n'ukuri naragenze gusa baranyambura ibirometero nka 30 ngenda ndi gusa ndashika muhira. Je naratiye impuzu, ubu sishobora gutira impuzu jewe. Je kandi naratira nkagenda saa 11 ko ngenze gusenga ngatira baranyiba nkasiba. Yo Mana warakoze, Mana warakoze, ndagushima kutigeze usigaje nyene kugeza isaha Mana. Umubiri wanje warawubaye hafi. Oh mwene data, nukuri icyaha kubw'igihumbi, kubwa bitanu, kubwa 20, kubwa senkani. Navuze ngo abakobwa n'umugani, mukobwa iki gihe tugezemwo yifuza umugabo wundi kamukoresha nabi. Jewe Imana arangire neza abasha, nukuri umuntu ari ngayo yoba yumvise ibi bintu, nukuri ayi mashi Imana. Mutima wanje wari warakomeretse. Je naba ahantu haje nyene, ntiwasanga ndi kumwe n'abandi kuko nabanye kumwe n'abandi bakambwira amajambo yo kunsamburira, ntibambwira amajambo yo kubaka, bakambwira ngo ndaruheba urugo nkaraba abana banje nyene basiga. Mutima wanje ukanja, mutima wanje ukambabaza, bakambwira ngo ninamuheba ntazosubira gukorera Imana. Ndashimira Imana yuko yemeye ko mbana n'umugabo wanje gushika uyu munsi. Muyimera amashi. N'ibisambura bitabura, Satani niho yaroye, ariko tuzomugwanya tumutsinde kubw'Imana idufasha amaboko. Bamama nukuri ndabasabye, ibibazo ni byinshi kuba mama, ariko mwihangane imbere neza, nimukora icyaha. Narihanganiye inzara, ndihanganira ubukene. Nukuri novuga byinshi, numva ari byinshi biko biraza novuga, ariko nakanya. Ndashimiye Imana yemeye ko nahemuka. Ndashimiye Imana itemeye ko je ntwari umugabo wundi kubw'amafaranga. Yo ndayishima. Bambwira ko umugabo wanje ataca amazi, bakambwira ngo ntaca amazi, ngo nta n'icyo azomarira, ngo nta n'icyo azovamwo. Nasinzira Imana yanje ikaza ikambwira ngo mwana wanje ndi kumwe nawe. Abana bakarara ubusa bakabwirirwa, nkagenda nararima sinimbura, nkarima nk'abandi, je nararima nk'abandi, abandi bakimbura je sinimbure basha. Kandi nabagaye babyita kubagara murabizi, abandi hirya bakaronka bakimbura, je sinimbura, abana banje bagasonza. Imana ikambwira ngo turi kumwe mwana wanje. Yesu ndagushima Mana. Mugumye umutima, mwihangane, nagira ikintu kibatesha intumbero. Satani ashishikara kuzana ubukene n'inzara n'ibindi byinshi imbere mu maso yacu n'ibyumviro byacu. Ndabasabye Mana, ishengero muri ngaha, abakozi b'Imana, ibitugwisha ni byinshi. Shema Mana, nuhinduka. Nuhinduka Mana,
abakozi b'Imana muri ngaha ni byinshi Imana biturondera biciye muri byinshi, ariko mwihangane, imbere neza, imbere neza. Abakobwa muri ngaha mwihangane, abagabo bariho, hariho benshi bagomba kubatesha intumbero ngo bakoresha ibyaha gusa, atari no kubatwara. Mana we, atari no kubatwara. Ndabasabye mwihangane, imbere abagabo bariho. Yesu we, mutima wanje uranezerewe. Imana ntabwo yansize jenyene. Ndashimiye Imana, ndabashimiye mwe mwumvise intahe, ndabashimiye. Ndashimiye Imana Data wa twese yo mu ijuru. Ugira neza. Ndagushima ko wankuye mu gasuzuguro. Ndagushima ko abantu bari ngaha bose boba ubu bameze nk'uko narindi imbere. Ugiye kubagira neza mu bihe biri imbere byabo. Mana, ukazobagira nk'uko wangize. Ndagushima. Ukazobagira nk'uko meze ubu. Muntu wari ngaha wese Mana, muhe kwihangana. Aba bana bari imbere yanje Mana, ubahe kuzoba abatunzi, ubahe kuzoba mara inzara nk'abana banje. Baje imbere yanje Mana baraha sinzi igituma, ariko Mana uzoba ubutunzi, uzobahe kugukorera, uzoba kureba agasuzuguro k'inzara n'ubukene. Mana babana uzobatungishe, ubagaburire Mana. Ndagushimiye, ndagukengurukiye, n'amashi kuri wewe, n'izina ryawe Yesu, amen.